urwo gwiza Chelsea tukayibona isubira kuza guhatanira ibikombe kubwanje abo mbona kabisa avuga ati je kubaka kuri Chelsea abo bakinda bahe responsibility abakinyi babiri mbona ko yogenderako bavuga ego ndabona nti umukinyi yitwa Cole Palmer na Enzo Fernandez abo avuga ati mwebwe nimwe nshaka mufate responsibility muhindura ibintu parce que sont des joueurs bashobora kuraba urukino bameze neza Chelsea bimeze neza bameze nabo kuri kuraraba Christopher Kuku match ya mbere ntiyamutotse cyane gose ntiyamutotse neza match ya kabiri domino ko yanamuramplashije Ado Cole Palmer ariko aragaruka umva yamye ari mwiza n'umwana na Nepase nubu ariko araza ameze neza les passes zifatanze gitsinda tsinze Enzo Fernandez nubwo ikintu cerekeye kuba defensive gose kimugora waratwaye bonye kuri match ya Man City ariko numwe mbona kabisa yubakiye ko hamwe na Cole Palmer ibintu bishobora guhinduka muri Chelsea twabona Chelsea ihindura ibintu narijya ari umugushobora kuvuga ati nta competition zikomeye européen Chelsea si equipe ifise umugambi wo kubakira ko bantu nkuko uri kuravuga oya ni equipe ubona umurongo iri kiratora n'umurongo wuko equipe itegezwa kuba collective kuko aburi kuravuga kuvuga ngo kubakirako equipe iburiya ikunda kubakira ku muntu iyo ari umuntu yaje nko kumengo no mustari oblige ibintu byinshi nkuko twageze babibona kuri ba Messi muri za Barcelona ba Cristiano Ronaldo muri za nkuko byahora kuri Mbappe hariya iyi equipe peut-être ngiango witiranije kubakira no kuba umulidere mu kibuga naho nyene apana inyuma y'ikibuga umulidere wabo mu kibuga ni Cole Palmer ariko paraporo y'imyaka yiwe nawe ubwi ukuntu ubona yitwara sumuntu akeneye kubaka kuko umukinyi bubakiye ko ntabwo ari umukinyaza agakora ibitangaza byo gutanga pass decisive zitatu waba nk'ubwo umengo abagomba ko equipe muturu nako gutyo nico kintu rero ciza ndiko ndabona kandi ni wo muco waba bamenyereza bakomoka kuri Pep Guardiola urabona Enzo Maresca numwe mu banyeshuri cyo kimwe na Arteta benshi abantu nabyo baramenya uyu Enzo Maresca numwe mu bantu bavuye mu maboko yahora ari cegera ca Pep Guardiola bamwe bakuye ubumenyi kuri Pep Guardiola bamwe umuntu yovuga ngo baramuwe na Pep Guardiola ubigaragarira kuki kuri football akina bujyaniye nabantu batatu bamaze kuba bari bane burya nanhoza arimo uyu wa Giron ego urakoze kandi bose ubona style zabo zirasa cyane ubona ari abantu bakunda football yo gukina nka kujya kwande kwa Pep Guardiola aho yagiye ati ni football ikina ariko irimwo Niki na pressing iki kintu Guardiola yabigitangwe kera wasanga umuntu umumenyereza afise identite y'ukuzibira kwaba ari ukuzibira akarorero wasanga ari nka Mourinho ugasanga we n'umuntu akunda gufata equipe akayijyamika mu goye mugakagira ibintu by'ama transition rapide Mourinho ugasanga equipe yiwe irihuta rero nawe kuko nyene naho yakunda kugarira muga yakunda kugira uko ashoboye kose equipe yiwe kaba irangwa no kubifise umuataka komeye twarabibonye nko muri Chelsea yatunze yabategezwa kuba afise nka Drogba igihe twari ibikombe yabafise Drogba giye yatwaye igikombe agarutse Drogba sa no kumenga ingufu nti si nyinshi Drogba yaraki ari mu gafise Diego yitwa ndo umugabo Diego Milito Costa Diego Costa kuko kijya gikombe batwaye 2015 ibintu nk'ibi 2015 umengo kuko cyanyuma 2017 cyatwaye na Antonio Conte wabona Mourinho equipe ziwe zose zamazifise umunyegori ari de classe mondiale ategezwe kuba fise defense yo iri controle yose iri ikomeye umunimero 6 kwa Mourinho ni kintu gikomeye cyane no kuvuga rideau defensive ategezwe kuba komeye ariko iyo niho hanavuye na kijya kintu kivuga ngo colonne vertebrale umunyegori umudefenseur umumediateur no muataka komeye iyo linyi kabikomeye cyane rero ico gihe wasanga ku rundi ruhande wasanga hari abantu nka Arsene Wenger
wewe identite yiwe ukabona nukwataka n'amapasi menshi ekipe ikina ukabona ni ekipe ifise identite mwaka kuvuga ngo umupira ngo ratembera ekipe itembereza umupira yari identite yande ya Wenga buriya ni nawe ya revolutionye football y'ubwongereza kuko football y'ubwongereza kera yari ifise ikintu novance cikintu cha physique cyane ukabona nta kintu cukuba harimwe akantu ka touche technique buriya umuntu ya revolutionye football y'abongeza hajye ubona ntabwo ari umuntu afise ibikombe byinshi niko yahabaye igihe kinini akarevolutiona football y'abongereza mu kuyizanamwo ikintu citwa ngo technique nyinshi niyo mpamvu wari ubona Wenga bagereranya Arsenal yiwe na za Barcelona bakakubwira ngo ugasanga nk'abantu ba Barcelona bikundira Arsenal ya Wenga kuko babona ariyo akantu ka ressemblance ibyo byose cyo nagomba kuvuga rero Guardiola niwe muntu yaje azana izo style zivanze mugapana kugira kuzibira ukabona yuko Pep Guardiola wewe afise ikintu cha equipe yiwe itembereza umupira muga sambalo abakinyi bibo baratravaye bose sinzi nyimba wibuko kuntu Iniesta Xavi bakuzungurutse kuntu bakwaka umupira ningo kandi baba bari muri defense donc equipe niwe yazanye ikintu kivuga ngo equipe turakwima umupira ariko tuwutakaje tuwakira huri no kuvuga ntibabanza kurinda ngo umupira ngo ngucike mu gice ca defense yabo ngo babe attack oya bari yanyene pressing umuntu wa mbere akagera pressing ivyo rero bisaba abantu kwatamukinyi numwe muri equipe yumva ko ari umustar bimwe byuko mutakaje umupira Messi atambuka mu kibuga oya niho rero Guardiola yatangwe gutunga equipe ivuga ngo sinkeneye umustar umwe uvuga ngo twubakiye ko atunga umulidere mu kibuga umwe nyene uvuga uti uyu umusaruro equipe keneye ni washaka kuutanga nkakujya kwa Kevin De Bruyne nkuko wavuga Cole Palmer muri Chelsea turabigaruka ko nibyo ndiko ndagenda negereza ko ariko wewe buriya Guardiola yaririnze kuzosubira gutunga umuntu nka Messi muri equipe yiwe gutunga abantu bari mwaye bubaka collective atawiyumva nk'umustar ahubwo ari we yisanga ko ari we mustar muri equipe yose kamwuba ivyo rero aba bamukomoka kiki Wenga ngo ravyibuka Arteta agishika yahasanze ba Aubameyang baranakinanye aje asanga aba bantu meme philosophy kwa Guardiola ikintu cyambe yakoze no kwitandukanya nabo kuko bari bakuze bumva nabo hari jambo bafise bumva kumenga umumenyeza yo baganiriza aravuga ati yamara sindi bwo bubake equipe bashobora kungarariza atangura kwikurako nta muntu numwe yumvikanye na Arteta atandukanye na Aubameyang mu nyuma kurikizande mugenzi we Lacazette abona kubaka groupe rero imuyoboye rero uri kuraraba Maresca nganga abantu ntibaramubona cyane iyo uri kuramuraba football yo bamaze kububona ntabwo gutsinda bitandatu tutakina football iri open iyuguruye itembereza umupira twabibonye akina na City yiyempoza ukabona nyene ko yamugoye ariko kuba nk'aba Cole Palmer n'abakinyi beza umukinyi mwiza kandi no kwa Guardiola umuntu nk'uyu musangayo burya Cole Palmer rora ari kakora muri Chelsea ni usanga na Kevin De Bruyne hariya muri City rero uyo no mu leader mu kibuga mugasuka kuvuga ngo numukinyi ubu bwoko bwaba bamenyereza ntibakunda kubakira ku muntu umwe uvuga ngo ngo tuzotembereza umupira ngo bigeze wiwe twese turabawe cyangwa ngo duforce ya mapasi kumwe byahora kwamba rero ubona yuko jewe ndemera yuko nta mukinyi wa Chelsea sezishobora gutangura azorusha statistique ende Cole Palmer canke uvuze ngo umwaka uzohera turaba ngo meilleur joueur wa Chelsea ninde ategerezwa kuba Cole Palmer kuko numu leader mu kibuga aradadanura ibintu muga guhera ku myaka yiwe gombuje no ku rutonde rwa bakapitene nta nubwo aza muri abo benshi rero aba bamenyereza nico nagomba kugarukako gombugende muri Girona wabona equipe yose ingana hakavamwe nk'ujya Doviki akaza akaba meilleur buteur ibyo nibisanzwe mugabo kimwe cyo kuvuga ngo umuntu arenge ngo aze ngo agaragare wenyene muri equipe ntabwo ari style yabo bana bamenyereza bakomoka surtout kuri philosophy yande ya Pep Guardiola nuko rero ivyo yari kuri Chelsea kurabira hamwe mbega umugwi wa Chelsea turashobora kuwitega mu bitangaza gusumvye ko twawubonye mu mwaka uheze muri saison iheze kuko tubona debut yabo iriko imera neza reka tubirindire rero turabe kumburengira ngo birashobora kubandanya n'umumenyereza mushasha turabe idashobora gukora nuko rero nko natanguye mvuga nti twarabonye imigwi ija ku isoko tukavuga ati uyu mugwi usumye neza uyu nawe uri kurikomeza
uyu nawe wakweza amaguru muri iyi mercato ntavyo tubona ivyaho. Twarabonye Even Novance umugwi wa Manchester United numwe mu migwi wagize recruitment nziza y'abakinyi dusanzwe tuzi ko ari beza. Kuzana umukinyi Zirkze baramuzana, bazana umukinyi Matis Dorait hamwe na Nuse Mazraoui. Uno munsi biriko biravugwa yuko hashobora kuza umukinyi nde burya Manuel Igarte, abakinyi beza. Ariko Yves uri kurabiraba uno munsi Manchester United urumva ko iyo recruitment ari nziza. Kandi nyuma yo gutwara igikombe ca FA Cup hari ya uwiswe Jimmy Ratcliffe avuga ati n'abafana bati uyu mumenyereza turakwiye kumwongera akanya akuba kumugwi nkuko twabonye ba Arteta babahaye umwanya, ba Pep Guardiola babahaye umwanya, uyarashaka guhindura ibintu byinshi. Ariko uno munsi turiko tubona derby ya Manchester United itari kugenda nkuko tubona ikintu cerekeye transfer yagize, kuko uno munsi turiko tubona umugwi wa Manchester United ingene watsinzwe na Brighton. Uno munsi umuntu arashobora kuvuga ati none bigende gute Manchester United ko tubona ata musaruro uri kuratanga, itanguye nabi na recruitment bagize n'icizere bahaye uwiswe Erik ten Hag. Tuyitege kubiki iswe muri vya bindi vya Manchester United hoba canke harageze ko tuyitega vire recruitment bagize kuyitega mu kuza guhiganwa muri Big 4. Ibintu vya Manchester United rero arukuntu ubona ko bisigaye bigoye. Ni ibintu navyo tuzokwihweza uko iminsi izogenderagenda, kubera iki tuzovyihweza. Manchester United ibihe yahoramwo nubwo umumenyeza atahindutse mugari byinshi vyahindutse byo kuraba izo mpinduka ico zizozana. Kubera ko Manchester United mu misi heze yari ifise arigiye umuntu ashobora kugwara kiki akaremba. None harembye bamutwaye kwa muganga bakamusangana nk'ingwara zine icarimwe. Waruzi ko ari bon wabona arembye gusa kuko kwa muganga baba barondera ingwara. Canke ugasanga gwaye izo zine bapima bagapima nka malaria bagahita bibumva ko ari malaria nyina gwaye bakavura imwe. Urumva yabavuriye imwe umuntu akabikanka kwakira. Bisaba ko ugirane wongera ko bipimo petetre ukagirane ugatora izindi ngwara. Noneho wamara no kuzitora zose ukagira ikibazo cyo kubibaza ngo iyi murembesheje ni yahe. Nivyo bintu rero mbona kwa Manchester United, kuko Manchester ubona yuko igwaye ingwara zirenze imwe. Reka ndazikwereke. Manchester twatanguye tuyagiriza buriya buyobozi bwabo. Ujya muryango kubera iki waje mu bintu vya football utabizi. None ubwo mu nyuma abantu baza gusanga uje witwararitse ibintu by'ubudandaji kurusha. Ko bo badandaza gusa bakunguka. Kuba ari bo abaproprietaire nibo bishiriraho za direction zitunganya equipe n'ivyizokina n'ukuntu n'umumenyereza uwo murongo. Bari yareba amaze kuba batazi ivy'umupira ibi byose birapfa. Uribuka batangwe bazana Eddie Woodward nawe yarabahagarariye cyane ubona ko ibintu ametreza n'ivyo butunzi yaja mu byo mu kibuga kabona Rafaelinze niyo Manchester yapfiriye ubwa mbere. Manchester ibyo imaze kubibona abantu bararira buriya buyobozi bibinduru nk'imyaka 4 aho iri kiragenda ipfa abantu babona umusaruro mu kibuga wabuze kubera iki hari ibintu bidatonze neza hariya bariya bagabo ntibamenye kuvuga ngo tuzana abayobozi nyabaki badutunganiriza igice ca technique gishiya ku murongo. Manchester United nziza umudirecteur ashobora kuvuga ati tuzanye projet sportif iyi projet Manchester igiye gukorera ko iyikomeza nka equipe ikomeye iyo projet rero yamijana no mumenyereza bakama bahindagura ibyo biyumviriye uno munsi kubera iki harako kavuyo nyene. Ejo bundi Ten Hag yabijemo muga aza
atakirahinduka aje nkuko Mourinho yaje aje nkuko Van Gaal yigeze kuza aje nkuko David Moyes yigeze kuza Ten Hag sezo yiwasa no witwaye neza kuko nawe yaje umengo kuko ahantu je hatagira projet uzana gwawe hari ukuntu umuntu ashobora gufata agomba kubaka inzu kavuga ati none simwe mubizi winyubakira inzu imeze ukunuku nziza tu umuengineer kuko abiza akakubakira ibintu wewe rero nyene inzu kuko ubonye yuko bitangwa kumera neza ugatangwa kumubwira ngo ariko rero ngo ndabona ngo inzu ni nziza mugabo byo bavyiza unyongereye ko nutu aha batangwa kukuvangira nivyo byabaye kuri sezo ya mbere ya Ten Hag yashitse asa no kumengo yazanye projet yiwe n'abakinyi biwe beshi kuko benshi yarabakuye hehe hariya muri za Ajax no muri champion amenyereye ya Hollande abo wa kabiri so wa gatatu buriya ntiyage mu Champions League yabaye wa gatatu nyuma ya Guardiola na Arteta nyuma ya Arsenal na Arteta kuko yagiye mu Champions League mu mwaka uheze barayikinye iyo seziheze twatwiteze Manchester United igiye kubandanya iba nziza kurusha haka tubona Manchester isubiye inyuma nk'ibirenge kubera iki baraje babona bimeze neza batangwa kumuvangira bazana indi projet yiwe ikivangana n'ivyo wewe yari yazanye nk'ivyiyumviro vyiwe niko Manchester kumuvanga guhera kuvyo yakina Valane passe gushika kuvyo yakinye mwaka weze twabonye bitanguye kuba bibiri bitandukanye guhera ku musaruro abakinyi biwe batanga Valane passe nuwo bamuhaye umwaka weze twabonye bitanguye guhinduka byose aho rero niyo haje ubuyobozi bushasha kuko bari abanyamerika wibuke ko badandaje ibice 25 vyonyene vya Manchester United bingana niki nibiraba ivya technique vyo mu kibuga no kuvuga nyimbo recruit aba directeur sportif nyimbo tunganya nyimbo zo recruit abakinyi byo byose ni wewe nta muntu azokuvangira basa nabikuye ko wa muzigo wababafana bataki bakunda bama mu mabarabara biyamiriza ngo yamara aba president ba Manchester bose ni mutuvire sasa aba president na projet yabo bazanye kugira ngo ntibasambure byose baravuga bati uyu mugabo agishika hariho ubwiza yerekanye na cancane ko president mushasha uyu Sir Jim Ratcliffe wewe numunya Manchester buriya numugwiza tunga sanzwe avuka muri kijya gisagara ariko ni numufana wa Manchester ntiyaje nkumugwiza tunga gusa aje gutora equipe nk'abari yukuntu bakorotse asanzwe ari umukunzi nukuvuga yarayizi mu bibazo yari ifise hari byo yametrize avuga ati nubwo tuje turi bashasha direction zose zahindutse uyu mumenyereza sazo yiwe ya mbere hari ivyiza yagaragaje ibya kabiri vyamwankiye mukatwarabonye ko ari kibazo yagize ubuyobozi bwamuteye mu kumuvangira n'ibintu reka rero dutangurane nawe mu byo twa tuje gukora reka dutangura ariwe duha chance ya mbere hako tumwirukana ngo tuzana ubundi mushasha ariko ivyo byose bica vyiyongera kubeye kukikiki yaraba konfesa no mu mpera za champion bujya gutwara igikombe ca FA utsinze nka City umugwi wo muri quartier imwe basangiye gisagara ca Manchester noneho iyo Manchester yonyene banasangiye City tanguye gusa nayo n'abayigarurira ariko ugafata ku gikombe kanaka gikini mu byanyuma bikinywe mu Bwongereza ni gikombe cy'igihugu nico gikombe cyonye gihagurutse umuntu w'ibwama kaza kuko Samuragwa yari hajya uyu Prince William niwe yatanze n'igikombe noneho mukibutsa City ko muri Manchester mukakibatwara menyereza mwe utangura gukekeranya nyimba wika mu mpera za champion hari ikindi cyo kuvuga ngo baramwirukana abandi naho ngo baramwonge amasezerano byari ibintu byuko ariko bahagarara ku kuvuga ngo reka tubanze duhe chance uyu nyene bamuha amasezerano mugabo adashobora gutuma hari ibintu bibangama byinshi imyaka ibiri rero kuri wewe Erik ten Hag ino saison iyi genda yibonamwo nka saison igiye kugaragaza ngo Manchester United mu bibazo byose yagize zangwara nakubwira eske iyari yirembeje cyane bwari ubuyobozi bwari projet ipfuye canke bwari umumenyereza kuko muri izo ngwara ushobora gusanga mu bipimo hari ikira n'iyidakira
urumva Novanse muri izo ngwara hariho izushobora gusanga harimwo nizidakira muri izo ngwara rero hamwe buno buyobozi bwamaze kumuha umukinyashaka kuri projet baramubwiye ati wewe projet dufise niyi urabona ko ari ijanye n'ivyo kina sawa uremere yuko kuri no projet tu amukinyi w'iyi style tubihuriza ko sawa bavuze ati twe tuzorokrita mugabo tuzoguha liste y'abakinyi batatu kugira ngo nawe utavangamwe ivyo wawe bidahuye n'ivyo tuzanye witorere mwumwe cyangwa tubwire ko muri abo bose atanu umwe washimye umva akazi ka Ten Hag karoroshe karatandukanye reka ndagwa kandi karore hari gihe umuntu kera umunyeshuri wavuga ngo naronsa amanota mabi kubera ko amatara acikagurika cyane sindonka ingene niga ngeraho nogira etide mwijoro amatara agacika ico nico catumye nyobegwa noneho bukeye umuntu akakubwira ati jewe ndemeye nshizemwo iki plaque solaire uzohurugirane wiga kuitara acha tukugarantishije umwaka wose kutazokwigera ubura amatara wigirako kiko uwo muntu abagombye kugaragaza rero yuko ubushobozi bwawe bwo kwishuri byukuri yari amatara yakugora canke na wewe vyagoye rero iyo niyo situation ndiko ndabonamwe Eric Ten Hag asa n'umuntu mu mwaka uheze yigira mu mwijima mwinshi aronka umusaruro mubi kubera ko atari umunyeshuri mubi ariko kubera ko condition ziwe zo kwiga arizo zabaye uno mwaka rero bamukemuriye bamuhaye ivyankenerwa itara barizanye ati itara ryo kwigira ko singiri amakaye saya simeza sanfeye warukeneye sizi ati pambana rero atamakaramu saya nana graforma wasavye turayiguhaye urumva rero jewe uno mwaka difference ya saison iheze zibiri ziheze nuko abantu ubuyobozi bushasha bwagerageje gutungana bijye by'inyuma y'ikibuga byose byitwa ko byavanga umusaruro ahubwo basigaye bategeye kuki kubushobozi bwo mumenyereza Ten Hag rero ibimenyetso by'iyo bya ntango ya championnat niwo bijija kuri journée ya kabiri niyo mpamvu nakubwiye bizodusaba igice kinini cha championnat kugira ngo turabe by'ukuri uyu mugabo niwe yari kibazo canke uyu mugabo niwe yari kibazo canke ibiri nyuma yiwe nivyo byari kibazo ariko Manchester United journée ya mbere victoire iri difficile cyane warabibonye itsindo kimwe ku munota wa nyuma kuri n'indwi match ya kabiri bakina nande buri na Brighton Alonso yivugira ngo Brighton irakomeye ariko sinzi umuntu wo konveka ko Brighton ikomeye ku rwego rwo gutegezwa gutsinda Manchester United urumva ico coco ico ngomba kuvuga ugenda urabe ni nka jour n'umunani gusa usanga ari nimwe imyaka nkine nyene kumwe wamyo bivuga Brighton yashobora kuzigatsinda Man inyuma y'izo journée nk'umunani ziheruka urabona ni insinzi bamaze kubatsinda insinda umunani gusa mu gihe bamaze kubatsinda nabo Man insinzi 21 no kuvuga bace bagabura izisigaye ariko kumva ni equipe bamaze kugabura indwe gusa urumva naho nyene duzubu ariko uri kuraba Novance kuri ico Yves ariko aravuga nuwiswe Jimmy Ratcliffe amaze kuronka le 25% bamuhaye mu Manchester United wavuga ati hari ibintu ngira mpindura n'umukoca arimo urumva ati je nzomuhindura ariko rero mu nyuma we n'ivyumviro vyiwiwe kuko umukoca ntibamubona neza habafana gutsindwa nawe muri championnat ariko arafe babona uwiswe Eric Ten Hag abahaye ikintu batari biteze ko boronka abahaye igikombe ca FA Cup kandi muri iyo FA Cup yagiye arerekana umupira mwiza arerekana ingene Manchester United ari equipe nziza notamazana babana uyu mwana Kobe Maino benshi ntibari bamunze ariko azana umusaruro mu kinyaba MVP wa finale abantu bose bati
Jimmy Ratcliffe kintu cyaciye kiba Novance amaze kubona yuko umumenyereza ati umumenyereza arakeneye umwanya gusa ikintu cyavuzwe n'ibinyamakuru bavuga bati ko Jimmy Ratcliffe Ten Hag yarazi neza murabizi ko mwese mwarabisomye mu binyamakuru bitandukanye yarazi neza yuko iyi sezo atayafise atazoba hari uno munsi rero uwitwe Ratcliffe amubwira ati ndashaka ko dukorana urumva umuntu yamaze kumenyesha ati wewe nukore seziza si wewe byarabaye kuri Thomas Tuchel muri inde muri Bayern Munich bamubwira bati wewe hezi ivyiwawe ntitumenyereye twe kubura igikombe hezi ivyiwawe wigire ariko maze kubona yuko abamenyereza ku isoko babuze bakomakomeye basura kuza kumuresha ngwenda wewe ubandanye yindi sezo anatanda ko turondera uyundi mu menyereza huko bari ko bariyumvira ba Ansifri ko bagaruka Ansifri karanka barondera ba Dozer bati wapi gira muri Marseille bararondera wa Liverpool Jurgen Klopp Klopp ati wapi je nagize n'abandi babakeye ariko arababwiye ati eka decision mwafashe niyo nyene je ndayirespecta jewe ndigiye uyu urumva yuko yahagaze ahantu aravuga ati je sinza ariko Ten Hag wewe aje kumubaza urumva umuntu wabwiye yuko uzobutashe ariko aremera yuko ati je ndaje hari abantu rabibaza ati none abo bantu iyo twoifata Yves yuko ari nka risk yafashe witwa Ratcliffe ati jewe ndamugumijeho SK ibizoba bibi kumugwa Manchester United bizoba bivuye kuri Ratcliffe cyangwa bizoba bivuye kuri Erik ten Hag Yves yariko arabivuga neza ni naho no bandaniritse yavuze arasigura ati ni nka kujya ku munyeshuri ababuze ibikoresho ababuze umuyaga nkuba kugira yige neza ukamuhereza ibikwiye uyu munsi arashobora kuba yavuga ati ibingoye nibi ibingoye nibi ucuraba ubwa mbere uyu mwaka batanguye bamuhindurira staff ugende hariya mu buyobozi urabe aba preparateur physique aba directeur technique bose urabona ko ari ibintu byaje bigahinduka iyo rero ni intambwe kuri ya mbere kuri maniyo uburongozi ubwa mbere ukacuraba ukuntu abakinyi bose ari karifuza bariko barabamuzanira biraza rero kuba bigoye nka Ten Hag equipe mazemo imyaka 2 ububona ukuntu ico ushobora kuyikorera akarorero tukabona kuri Mikel Arteta amaze imyaka ingahe ndaba mu myaka 2 ukuntu yaramaze kugira Arsenal uyu munsi woja kuvuga mu migwi myiza muri English Premier League nibaza ko Arsenal utoyishira inyuma niwo yishira inyuma ya Man City niwo mugwi wa kabiri mbona ko ushobora kuza ukagora iyi migwi hagakurikiriza za Liverpool rero kuri maniyo kuba ufise rero na Man City nka equipe musangiye igisagara yaniyo nkoye kuri mwebwe wategerezwa kuba hari ico hinduye nk'umumenyereza nka Ten Hag ukagira ico werekanye rero sinja wanashaka kure ivyo Yves yavuze no kumuhakanya ariko ako kanya niko kazotwereka eske Ten Hag yarabereye kuba muri mani iki kiringo cyose kuko equipe mazemwo imyaka 2 ni bimwe yavuga ku namba mu rugamba uyu munsi watoye equipe tukiri mu bintu by'amajonjora turananiwe na Cameroon sikosa giwawe watoye equipe iri hagati ivyo nawe nyene yaje novuga equipe iri mwiyo crise asubiriye uyu Ralph Rangnick uyu munsi arayitoye equipe umwaka umwe kuva 2020 niyo yarari 2023 urakinishije iyo equipe 2024 hari ibintu baciye bakongera izo gushikana muri 2025 baranahinduye na bya bintu wabona ko wewe ari zo mbogamizi ziwawe kugira ushike ku musaruro mwiza none Ten Hag nikihe kintu azogaruka avuga ati ubuyobozi ntibwankoreye iki
naho rero mbona ko nukumuha umwanya mu gihe yo feiringaho nibaza ko nta excuse yo bikirimo kabisa kuri Ten Hag ego nta excuse zo birimo urazi ariko none kuri reactive wewe yavuga ati mu ntango ubuyobozi ati mu ntango ati jewe nzotangura champion n'undi mumenyereza urumva ubu none bitogenda neza yahaye chance kandi wiswe reactive nako Ten Hag SK ntawo mubaza ati wowe ntiwari wavuze yuko uzotanga n'undi mumenyereza ahubwo wowe niwe wishiye project iyo itangwa n'umumenyereza mushasha so kuyica urumva Ten Hag bamuhaye chance bamuhaye chance muri chance yamuhaye harimo réussite na échec rero ibaye échec ntisi projet ipfuye ahubwo projet urayihindura ivyangombwa uyihindura ama PS muri ayo ma PS umumenyereza aba yamaze kukwereka bikorera niwe ino saison umuntu yeshuwe nka Ten Hag tuzotangwa tubimu erega Ten Hag nubwo twagiye tubivuga nawe hari ibintu yagiye yerekana ko umengo nawe nyene hari ibintu nawe nyene ubona ku musaruro hariyo match ashobora gutsindwa umumenyereza nawe we kiki naho tuzi ibintu bike bya football kavuga uti nawe nesinyobewe ko bijya bintu ari we yavyiteye urumva nkala nepase yashwa kwicarika Varane akomeye ukabona kinishije umuntu nka Evans w'imyaka myinshi abantu bakavuga ati yamarage Varane yarakenewe ivyo ntibikenewe kuvuga ngo vyihishe inyuma ya projet kugira ubone ko arikosa ry'umumenyereza sinzi kubitahura sasa haraho Ten Hag azonanirirwa bamusezerere basubire bazana umumenyereza yizewe bobo bizaniye kubera za chance bahate Ten Hag zitafonctionye uwo mumenyereza nawe turabi bibaza gitse tuvuge hari gihe rero umumenyereza akabwa uwundi akaza agakabwa ega bisa no kumengo bitanguye aho ivya inyuma ya Ferguson vyahereye ntibazanye Moyes tuzi ko ari mwiza muri Everton areshuwa tutiyamara abantu insiguro twabihaye yariya abakinyi bamuhaye bavuga ngo noneho twabonye yuko kuba mwiza muri Everton bitanduka ushobora kwikorera gwe Manchester ukakuremera cyane bati ebana n'ugwego gwa murenze uyo niyo nsiguro yahawe Moyes kugirane kunanigwa muri Manchester United tuti twabonye yuko ushobora kuba mwiza muri Everton mugabo ugeze muri Manchester arurundi gwego rukakurenga ushobora kuba umwigisha mwiza muri segondere ivya kaminuza ugasanga ahubwo abusanze nibo baribona kwigisha ugasanga nuko niko twabisiguye hakurikiye Ryan Giggs oya Luis van Gaal havuye David Moyes haciye haja Ryan Giggs oya hevye vya Ryan Giggs ni bimwe vyuko birukanye umuntu agakoca match zibiri Van Gaal aje nyimbo vyibuka kikini wena yanadugije ababande ba Rashford kuko mu makalite yiwe aho yaciye hose yagiye arangwa no kugira abakinyadugije burya uyu Van Gaal aca muri Barcelona niwe yahaye umwanya ba Xavi urumva niwe yadugije ba Xavi hajya ba Xavi babayeho kubera Van Gaal nawe agira umusaruro wiwe yeshuwe muri Manchester kandi bamuzanya ari umwiza ndibuka 2014 yahejeje kubuka kangahe uwa gatatu muri mondial 2014 na Hollande yaguruka ya ba Robin aheze vya mondial za muri Manchester areshuwa yeshuwe baravuga ati bwa bundi twabonye ko Manchester ushaka kubura umumenyereza mwiza muga umenyereza ivya kera utegetswa kweshuwa aragenda urumva kira muntu tukuma turondera insiguro ya esheke yiwe haza Mourinho bati nawe Mourinho na equipe yamunaniye numumenyereza mwiza ico gihe yaragiye aruga mu bamenyeza beza bo kwisi ba mbere babaho Mourinho araza Manchester biranka ariko wewe hari kintu yongeye ko kuko ico gihe muri zo sezo zibiri nabo babanzirije yarabaye Europa League basubiza muri Champions League kandi bariya nabo basa no kumengo vyari vyarabananiye Manchester yari bagiwe kuri scene européenne urumva arayigarukana
ayigarukanye Buraya batangwa kumusaba umuwundi musaruro mwinshi hageregeye Mourinho bamucira urubanza rw'iki yaratanguye baramwirukanye harageze igihe baramwirukana yaratanguye gushwana no wiswe aha urakoze cyane batangwa kugufata rero esheke ya Mourinho bavuga ati yamara uyu nawe abasanzeho ntiyigera yumvikana nawe nico cabaye impamvu yiki yashwanye na Pogba kijyagiye ba Pogba yarashwanye nabo abandi bakinyi nyene ugabana divisa vestiaire ukuntu niko babivuga ariko siko bimeze kuko hari ibintu byakurikiye bose bakavuga ati yamara Mourinho yavuga ukuri kuko nk'ibintu nk'ingeso za Pogba wabona nizo zigiye kumwicira kariyeri alafe kandi Mourinho yamubwira bijyanye rero Mourinho akavuga ati yamara ntabesha rimwe na rimwe arakubwiza ukuri n'ubwo Mourinho niwo mumenyereza wa mbere amaze kuvuga ibintu urazi ko yivugira na menshi abantu bakazobibona batevye uyu Mourinho niwe yavuze ati uyu Modric uyu azoba umukinyi w'igitangaza muri Real Madrid kandi cyo gihe Modric akiva muri Tottenham yaje mu kibuga ca Madrid abantu bose bakavuga ati iyi Madrid nayo nyizuzu kwigera ijaje kugura abakinyi muri Tottenham yibiteze kwi biramwankira ngirango yatera amaswata gusa mu kibuga ariko Mourinho arababwira ati uyu muri ko murasuzugura biragoye kuvugira umuntu biriko biranga muri yeke bivyanse gose umenya ari kintu babonye kuri we ico gihe abantu baravuga bati yamara Mourinho nawe ikimuhanze yarumumenyereza mwiza nuko nawe ibintu by'ugushwana n'abantu no kudiviza ivyo iyo noneho yabaye nk'ijambo rya nyuma ryahisheke yo muri Manchester iryo jambo kike yaravuze ngo divisa vestiaire aragenda mu nyuma bazana ngo reka duhindure urumva kwa kundi kutagira projet bahindagura ngo reka tuzana umwana wa equipe ngo twarabonye ko Barcelona ishobora guha kazinde Guardiola ngo twabonye yuko hirya no hino aho byariko birafunctiona bati natwe reka dukreye umwana wa equipe bahuwitwa Ole Gunnar Soja baranamwubaha umwana wa equipe buriye bamutunganiza ibintu byose niwe yavuze ati mfatira baluka kuba kureho mpera umwana mpera icizere Rashford nawe nyene saison nziza yiwe ya mbere 2020 yabaye wa kabiri inyuma ya City iyikurikira bamuzaniye ba Cristiano biranka asubira muri bya bibanza bimwe byakure uribuka saison Cristiano yaragarutse avuye muri Juve niyo yaciye abo wakure paraporo yaho yanahereje donc nawe areshuwa kandi yari yitwa ngo numwana wa equipe baragerigiye baravuga batera kuko no muntu bari bubasha cyane yabaye Champions League bakina na Bayern muri 99 muri 99 ebana n'umuntu ububaha cyane se tukuri kuri bijya bitsindo byiwe yatsinze muri Champions League batwaye muri 99 ivyo biranga inyuma ya ntuze ya Ole niho baciye batangwa kuzana bande aba ba Erik ten Hag Niki asa n'ubaka bishasha nawe arababwira ati ibi byose nsanze ari ibintu byapfuye nabi ngaha aragerageza kubasasira bishasha mugabo wewe yababwiye ati jewe mpikiringo c'amezi 6 nubaka Manchester baja mu bintu byo kwihuta oyo mwengo yabasavye imyaka 2 avuga ati atwaye Manchester ntituri burindi imyaka 2 kuko bumva ari Manchester bakomeye bategezwa kuza Ralph Rangnick kuko nawe ni yatevye ahubwo bamuhaye simu aho yasavye 2 ans we yaraje kuba sous forme nka directeur sportif urumva we ico yasavye kumara simu nk'umumenyereza aca kuri yubaka ivyiwe hanyuma aca bija ku ruhande mu kiringo c'imyaka 2 yishirira abamenyereza yizaniye hanyuma ijya projet ayiyubakire muga Manchester nibabimukundi après simu yaciye agenda n'utwiwe twose rero kiki ibi bintu bitanguye ndabibona nk'ivyo bindi ubwo buri nako ndago tene hage ni wabaye wa mbere esheka ashobora kugira barashaka kuhita kumumenyereza n'ubundi kenshi bagaca bazana uwundi atandukanye na Ten Hag esheka agize mutangwe kwisigwa tuzotangwa tubone tuti namwe mwirabe kuko mu mupira resultat mbi bose bibanki we okay nivyo ndiko nakubwira mu mupira resultat mbi tuziharura kumumenyeza imisi yose ariko iyo bibaye kubamenyeza batatu ndiyo sinya nico Imana yadushiriyeho dutangura kubona ko n'ubuyobozi nabwo nyene butagize nte budashoboye kuko bose ntibaba babi bagira n'Imana hariyo n'ababa bavuye ahantu bagaragaza ubwiza bwabo cyane rero kuri Ten Hag ntabatera ikibazo
reka turabe ino sezo kuko Manchester ni nziza ifise abakinyi none kiki rabi irya Chelsea ukuntu imeze n'abakinyi bayubatse ne Manchester ni yombi izo ifise Lisandro Martinez champion du monde champion wa Copa America muri defense ari kumwe nande nabo ba Matic de Light yahorana nande na ba Varane ba Upamecano hari urumva kuri katatu hariyo ba Lukshaw bakina finale za Euro no mukenya kina ku rwego gwiza no mukinyi titilere muri equipe nationale y'Ubwongereza kuri kabiri ba hafi sende ba Diogo Dalot umukinyi wa Portugal atangura ibikini iyo equipe simbi uyu mwana Kobe Maino Academy y'abadugirije noneho baronsa n'ikindi kimenyetso bati bwa bundi Academy yacu nayo nyera shaka guproduce ariko ahasanze bande bariko barashiramwe aba bayigarte bavuye mu migwi myiza n'abakinyi beza bakinira irigwe urumva umfashe no kwibuka abandi Fernandez buriya hajya Cristiano yo hava si wafata igitamba iyo Cristiano hari ukabona Rashford bagarutse bameze neza gato ukabona uwiswe Casemiro agarutse ameze neza n'abakinyi ubona yuko no munsi bashobora kubaka equipe nziza ihangana nayo bivuze re Manchester ni equipe nziza ku buryo bw'abakinyi abifise nabidafise ishobora kuzana bashaka kuyubaka ikaba nziza ico rero ni kintu cambe gishaka kukwereka uti uyu mumenyereza nawe nyene niwe kibazo ariko bamuhinduye ubundi aje agasanga ni Manchester ifise abakinyi beza nawe bikanka tuzotangura twibaze iyi direction nayo nyene hari ivyo navyo nyene igwayemwo nabonye batangure bagirene kuko abo bose Ratcliffe batwara bose si president wa Ten Hag wenyene ni president wa nabo yishiriyeho bavuye muri rya nuzenya kandi arazi guselectiona vraiment aba directeur yagiye azana nabantu bagiye bava hano heza cyane bakomeye ari wavuye muri Newcastle ari wavuye hari za Nice urumva nabantu uvuye muri City umengo waciye muri City ahubwo nyene urumva yakirageje kubaka abantu beza nico gitande ko nakubwira esheke ya Manchester biragoye gushoka kuyivuga kuri no jone ya kabiri nibigiye gukurikira bizosaba ko twihweza ku munsi twihweza ibyo tubona mu kibuga twihweza ibyo tubona mwihindagurika ry'abamenyereza hanyuma tumenye kuvuga tuti yamara Manchester ikibazo ni iracagwa ariko Manchester ni Manchester nyene iki equipe gikome turakirindiriye mu bandi ubundi riye niyo yahoze ari niyo equipe yabaye ku bikombe muri Premier League City ntugire ngo ngaha izopfa kubahambya malgré ko bitwara iminsi yose nuko imbere yuko ndabatumira amateka toya ariko nashaka kugira ngo tukiva muri Premier League mbega muri ko muraraba eske iyi championnat iyi saison twitege kandi kurse equipe zibiri canke hashobora kujamwo izindi equipe zishobora kuvogerana n'izo zibiri zindi ndavuga Manchester City na Arsenal eske iyi saison hazoguma ari ya kurse nyene canke uravye ayandi ba equipe ushobora kuvuga ati ndavye ndabona yuko hazojamwo kurse n'izindi equipe ntitubone gusa Arsenal na Man City kuri Premier League biragoye ariko ico nshaka gusigura oja kuraba Liverpool ntushobora kuyishira inyuma hariho ico yakoze nabonye no mu wundi munyegori wundi baguze nubwo bamugumije muri Valence mwe wa Georgia si equipe ushobora gushira inyuma yize equipe niyi mani nubwo twavuze uko kuntu imeze nukurindira ivyayo tukaraba uyu munsi duhejeje kuvuga Enzo Maresca aha kuri journée ya 10 canke y'umunani turashobora kubona ati equipe zirashobora kuza zikagorana rero izo zibiri zozo ni turabona ko ari zo zitegerezwa kugwana ariko nizi equipe zamye zikomeye ndavuga iyi Liverpool ndavuga Man U ntibagiye na Chelsea ndetse na Tottenham ni zimwe muri equipe mbona ko kandi bivanye n'ukuntu nabo hari ivyo bakoze tushobora kuza kubona nazo zigwana sana equipe ya Liverpool kubgawe Yves urabona course ari ya yindi nyene canke hashobora kuza equipe imwe mu zihari ikivangamo nayone
rero kiki hari ikintu kimwe twotegezwa kumenya umenye ino championa yonyene ntabwiremewe ico kintu ntabwiremewe abantu babiri gusa ikintu ahubwo ifise pour le moment ifise ikintu kivuga ngo hariyo babiri bamaze kutumenyereza ijya myanya hariyo babiri bamaze kutumenyereza ko dutangwa championa twiteze ko aribo baje guhanganira igikombe ariko ico naco kirahinduka hari giye gihinduka kuko muri seza zibiri ziheze Arsenal itangwa kwitambika inyuma ya City siyo championa yatangwa atariyo twiteze kuzo kurikwa na City ico ge hari Liverpool uravyibuka ariko biza kurangira Liverpool ivuye no muri Big 4 iri ya championa rero niko yubatse hari ukuntu iremewe kuba abantu benshi Big 4 irahinduka bitanduka nivyo muri Espagne uvuga ngo ni Barcelona Real Madrid tukazora aba classement y'abakurikira ukuntu bazabameze uno munsi ikintu gihari difference dutanguye championa tuziko mu myaka ibiri hirutse City na Arsenal iyo migwi irafise ibintu byinshi maze guhurirako haba kwiyubaka barahejeje donc bari yosome y'ukwiyubaka ubu urabona no kurokrita kumwe Guardiola yinjizamwe Savinho akinjizamwe nande akagarura na Gundogan ugasanga kwa Arsenal binjize Merino nundi nka Calafiori ukabona nyene imyanya y'ukuyubaka barahejeje ni equipe zuzuye nukugenda bakompleta gusa kumwa nukugenda bashira akantu ni nka kuji inzibe yarubatse ukagenda uvuga ngo hari akantu kagize umufundi nagenda agire bitanduka no kuvuga ngo uruhome gose ruve ko ushire ku rundi abamenyereza izo projet bazibaye mu igihe kinini nukuvuga baza barazifatishije hanyuma mu musaruro imyaka ibiri reisite zabo biruka umwe akura ku gikombe kuri journée ya nyuma ivyo biratuma dufata City na Arsenal tukavuga tutabana ubundi nibo bari bwiruka ariko iri ya championa jewe ndayubahira ico kintu kiki hari gihe bihinduka n'uwahora bo wa mbere ukabona giye kwibe dingebi byo muri Premier League ukabona bayuwa kuri ariko kuri Guardiola ntabyo niteza azosubira gikuka ku gikombe kuko Guardiola ni exception ariko reka ndakubwira ikintu kimwe cyo kwitega course ku gikombe birashoboka umuntu nka Maresca kwaza kuyivangamo kubera ko uyu mumenyereza groupe yasanzeho urabona ko atangwe kuyimetriza kandi kuri muyoboka neza irikira muyoboka birashobora gutandukana ivyo twari twiteze mukasiyo nagomba mbanzeho equipe mbona ishobora kuzoza ikagaruka ngaha ndavuga zitatu canke zine kuko muri Premier League bitegezwa kubuko canke ngombe ndabite abantu bashobora kuzoza reka mvuga abantu bazoza ku challenginga City na Arsenal bashaka kuvyivanga ko bazoza kubavanga ati kubera ikimwe mwama muri hari iminsi yose mwenyene ko muri Premier League niko bareme championnat yabo nikiremwe ndabona umuntu yitwa Arne Slot uyu mugabo kubera iki amakenga nari kumugiramwo nuko ari mushasha iyo uri mushasha biratandukanye ko woza guhangana n'umuntu ahamenyereye ahasanzwe umuntu nkande nkabo ba Pep Guardiola biba bigoye dutegezwa ko kugira amakenga kuri mushasha n'ubundi ari kuriya amahigwe ndamuha ashikiye muri groupe Guardiola yamwubaki bambe Jurgen Klopp yasize yubatse ni groupe yari maze kuba yubatse nayo nyene yuzuye naho nyobona ari gukompleta wabonye yakoze bangana atari umunyegori bavuze nta umukinyi n'umwegeza umva nyene uwo bagomba kusana bazana ni igeze kurondera Zubimendi naho nyene bivuga yuko basubiye biriko birasubira gushuha bashobora kuzorangira aribo bagarukanye ariko raba defense ya Liverpool guhera ari kwa Trent Alexander-Arnold na kariya ka Bradley kamusubirira kuza ino kwa Robertson buri ari kumwe nande wa munyantuze yaracahari batsimikasi urumva degenda muri defense centrale bafise Virgil van Dijk bashafise bakonate urumva ubona ahubwo muri defense ariyo hantu wogira gato za muri mediane abakinyi n'urufyo za muri attaque ni benshi kandi umweza beza abatangwa n'abasubiri none mumenyereza ikimenyetso cyuko yagiye mu kirenge ca Klopp ijana kwijana haje ubonye umumenyereza je akumva yuko muri group asanze atavyinshi ategezwa guhindura uyo niwo mumenyereza basubiriye abaje kubandaniza aho ubundi yagarukirije kandi bakubwira ko Liverpool
mukuna muzana baravye profile yo kunganira paniza gutangura gushasha ayo niyo mahigwe rero ndamuha ko Liverpool ishobora kuza iga challenginga biragaragaye no mu nkino aherutse gukina muri no misi muri zino journée zibiri Liverpool rero ndayibona nka challenge uwo kuri Arsenal iyindi equipe tinya Tottenham kuko runo rugabo gwinuzenya Postecoglou nuzenya yiwe ya mbere umwaka we wa mbere yubatse Tottenham nziza ayubakisha amazina bayabaye atabintu by'amazina remereye hari tubona Tottenham izigakina igatanga akazi buriya no kutaja muri Big 4 yabaye accident kuri rero nk'umuntu rero yarayishije sezo yiwe ya mbere akabagiye muri sezo ya kabiri bitegezwa kuja ku murongo wa wundi nyene ndamubona nk'umumenyereza nawe ategezwa kuzoza agatanga akazi ugira gatatu Emery Unai Aston Villa yaragize imana ni yatakaje abakinya ubwo yongereje ingufu ifise meilleur buteur wabo Oli Watkins yaritezwe kandi no saison kugumana umuntu nka Emiliano Martinez umuntu amaze gutwara ibikombe n'ibikombe noneho hagati mu kibuga warabanya babaho nabazanye Niki ongera koko bazaba bakina na Champions League ijya ni motivation idasanzwe kuko bazokina champion bumva ko bari mu bahambaye bari muri ijya champion kuburi kora kina champion na Chelsea tarimwo Manchester United itarimwo Tottenham itarimwo akaba ari mwe muhari ico naco kirashobora kuzogira kuko baba bagomba ku defend ati tugaruke natwebwe tugire hanyuma hakabaho re equipe nk'iyo Chelsea nariko ndakubwira Chelsea yatwetse ko ifise abakinyi beza mwaendaje nziza abakinyi bakiri bato presque bose era kuri kapiteni wabo Reece James aracari muto hera mu igore gushika muri attaque n'abantu bakiri bato urabona kiki uranka kijya kimenyetso cha Enzo Fernandez biriya bintu byabaye bimwe bya racisme tukitega tuti ibigiye kuba Chelsea zo bikemura gute ariko mundu gwimwe tukabona yabifuse cahevye kuba ikibazo bagitoreye nyico muri equipe umwuka wamaze kuba mwiza muri Chelsea baramugeza deuxième capitaine babagize deuxième capitaine no kuvuga bobo bashize imbere inyota y'ugutsinda no kurusha uko boja muri ivyo bintu bitagira akamaro Chelsea rero mu yitege equipe ya nyuma noza gushiramwe buriya na Newcastle Newcastle kubona yarigeze guhonja kajya kantu ko kuba muri Big 4 mu nyuma ikaza kugira ibibazo byo kuvamwe urabona igiye kugarukana ba Sandro Tonali ni equipe iro critique ivyumva ko bishaka ko kakanoti baragafise rero mba mbona muri Premier League ni ibintu biri open cyane cyane ijya myanyine irago ishobora gutomboza neza uzorabona bajya bapunditi bajya bayikeneye imigwi ba Portscoes birigwa batomboza ngo Big 4 izomera uko nta numwe yigera bitora uko bipanze urumva rero mbona City Arsenal zogaruka niyo nyota nye kuvuga ngo tumaze kugihusha kabiri niyo pressure ya Arteta yo kuvuga ngo yamara bantahuye ko nagihushije kabindi akigarukiye kwirigira gatatu nta skill irimwo ndabona bo bazoba najya guhangana na Guardiola ariko Guardiola na Arteta bazoba bafise abandi bantu baba challenginga cyane tugiye ngo Arsenal Guardiola ngo bazopfa kwitsindira hovyo Maresca ngo bazopfa gutsinda iyo Aston Villa nakubwira ngo bazopfa gutsinda Postecoglou ntugire ngo bazopfa gutsinda niriya Newcastle ngo bazopfa kuyitsinda hovyo rero Premier League natanguye mvuga yuko ari kwiremwe nubundi tuzobandanya tuyibone muri iyo shusho yabo ntibisiguye ko hategezwa kuba equipe igira accident nye ugasanga iragize ivyo bibazo nyene by'umumenyereza canke projet yabo itari kiragenda neza canke vy'imvune nk'iyo Manchester Jesse ndayibona ko ari ikintu gishashe zotuzanira birakunda kuba ikintu gishobora kuzana equipe kikayisubiza inyuma equipe yo muri Premier League rimwe ugasanga nyene hari ibintu bitagenze neza nuko reka tubira amateka twoyica tugaruka tugende kuyandi makuru turabira ku migwi ingene imwe iriko iriyubaka tuvuye muri Premier League dusimbira hariya muri La Liga naho turabira hamwe ingene bimeze mu kanya tugaruka